icambere ndababwire kugira igihugu gizotera imbere ntimuze mwiyumvire ko Burundi buzotera imbere tutabanje twebwe nyene kugira esprit itugenda mu gukunda iki gihugu cacu nkobo muhoramubona je nkobo ndabona ko agatima kataguye kuza uko nahora mvuga nti abarundi ntibampende abakunda Burundi n'abantu batariko baraburya abantu batajya bahera mu kigega abo barakunda Burundi bugabo preve je navuze ikintu ukunda uragishariza urakibungabunga none ntimwabonye umwanda wuzuye ubu bose baciye atavuga ngo sha ngo igihugu cacu nani ngo bwabundi cari ngo casa nabi ubu hari abantu bariko baravuga ngo ngo harahaye harasesuka novuga atako ati ca igihugu caje kirahaye kirasa neza hajya rero ejo uzozora batayutera amashugwe leta abantu ntibaramenya icarico leta n'igihugu abantu bazi ko leta umenga nabashikiranganje kajya kagumenga nakagwi barabitwaye kakagwi karabitwaye bijya biba bigiye mu kigega cy'igihugu no kuvuga gikorera abene gihugu bose hajya niho bagira iyo ngorane igituma kandi ngo mashaka abarundi tuvyifatira mu ntoke c'est pour surveiller les devises umva umuntu araza niho ncafatira ministre yabivuze ati haraja ama influence hirya no hino burya hari abantu nkunda kwitaba king makers ni le roi faiseur de loi keshi kora abanyamahera barakompanya itegeko gushika haje akantu kiwabo andazi yuko twaranyinyana muri conseil de ministre tukabitondesha neza bishitse muri parlement usanga nibindi kuko hacabayo ama influence reka je ndabwire nk'akarorero ibi bavuga ngo partage ivyo bashaka je nkunda ikintu ndakikoreye mu biharuro fata yuko dufise ubutare bukuta de valeur de 10 milliards mu biharure murabe ivyo bava ama pourcentage ufise ubutare de 10 milliards kugira ngo ubwexploite ubwo butare buronye ukoresheje 200 millions de 10 milliards c'est combien? C'est pas 2%. 2%. Urumva wewe uzanye 2% dola yabwa butare do 10 milliards. Hanyuma ciyibwira leta mu kugabura. Ngo leta ngwizane urumva muri ivyo vy'ama concession bacabwira ngo leta ngo rapare yayizo baseze % wumve no kuvuga yuko leta izotwara 1 milliard 600 wa wundi yazana miliyoni amajana 2 atware 1 milliard 4 ivyiyumvire rero mwumve igituma ibihugu vya Afrika vyibwa muri izo system nico gituma habamwo corruption jewe ndavyemeye ncavuga none jeho yiwanje nangahe tuwezo guha miliyari 5 cyati tuzogabura 4 kubera ikirumva rero ni ngorane oro twe mu Burundi dushaka yuko tuba transparent muri gestion y'ubutare havyo guca hirya no hino rero muce mwumva ingene ivyo bintu bagabura mugabo urumva yazanye technology yazanye 200 millions novuga iyo technology iragugwa 200 millions ziwe nazo ziragugwa hariho inyungu arondera ivyo normal negotiation ari guhera ico ni gihe abaye direct partenariat wewe antake technicien leta ikivuga iti nanje ndashizemwo umutahe hajya vaho gratuit kubera kugira ijemwo administration yavyo ijemwo mugabe byo maze kubona baheza kusinya contrat leta babayirukanye aho muze mutirera ataso leta baca bayirukana bakagenda bakikorera leta izorindira utwo bayihaye nico gituma tudashobora gusirivera nayo madevise ngo tumenye hasohotsa ngahe haja ngahe niyo ngorane ya mbere nabonye hanyuma iyo bagize societe mixte no kuvuga yuko les actionnaires ni leta nuwo mu investisseur mu bisanzwe iyo mugize societe mixte les actionnaires muca musohoka la societe mixte fait le travail mugarero mu Burundi ivyabaye c'était le malin iyo societe mixte wasanga numutaka kuko jewe naravuze ntiba verifie genda bahakarero kamwe gusa aho navyikurikiraniye jewe nyene ahandi sindabikurikirana ndabe kuri tererare hariho Rainbow International Resources na leta di Burundi
bumvikanye kugira convention minière nuvuga bakreya société mixte yitwa Rainbow Mining Burundi, société mixte d'exploitation minière. Bumvikana na leta y'u Burundi yuko yoyo ifise 10% mugabo à titre gratuit en tant que propriétaire ya mine. Hanyuma bagaca bavuga bati capital social ni 500 millions. Nova capital social ya Rainbow Mining Burundi 500 millions yuko ari azozanwa na Rainbow International Resources. Bagacavuga ko Rainbow International Resources izokija kumobiliza les fonds d'exploitation. Izochiha Rainbow Mining Burundi ibe fonds propre ya Rainbow Mining Burundi. Biranditse neza clairement. Ariko ntiyumva ko bihereye aho. Les 500 millions n'ont jamais été libérés. Navuze genda mu ndabire kuri konte ya Rainbow Mining Burundi turabe ko baribeye barazana les 500 millions. Nta charge. Genda murabe barazanye za fond d'exploitation. Genda murabe ku makonte ya Rainbow Mining Burundi baragenda zero nta kiriko. Rainbow Mining Burundi a fonction. Ntigira na capital sociale, ntigira na fond d'exploitation. None arigeze ikora none ko butare bwimbwe nande uwo yimvye yakoresheje yihe cadre juridique kuko karanise nk'ejo iyo Rainbow Mining bayishizeho yaci transfera biranditse neza clairement yaci transfera ijya permis d'exploitation dans 45 jours ikayiha Rainbow Mining Burundi kugira Rainbow Mining Burundi niyo izoja ku exploit. Jewe rero nabona nti Rainbow Mining Burundi rero imaze kubaho ikagira yo kwexploit ikagira iki yaca yumvikana na leta y'u Burundi ingene bazogabura kuko urumva ni aba leta y'u Burundi ifise 10% ni wiyumvire ajya ama minere yose tererare zose dufise tukazoronka 10% gusa umuntu yizaniye amahera makeyi akabitwara vyose bwira hari ubusuma burenguka kuko ikintu cyabere kugira ngo gikore bazugire ideologiquement mu mutwe wumve ko ubikomprena kuko mugize société mixte d'abord vous voterez tous vous voterez mwe muzosubira guhura muje kuraba resultat kuko nukuvuga Rainbow Mining Burundi hejeje kugabura na leta y'u Burundi ku butare ijya paritwaye ni yaba actionnaire nuva ba actionnaire hazoba assemblée générale des actionnaires bacha kugabura les dividendes ntuze Rainbow Mining Burundi atwaye niho leta y'u Burundi citwara 10%. Nico gituma ça importe peu ico gihe ça importe peu kuko uwo muntu niwe yagiye kumobiliza amahera menshi acayaha Rainbow Mining Burundi mugabo sivyo vyabaye nuvuga yaraje kutwiba ubutare igitwego kazavuva no munsi ngo nzobaburanya mbega twoburana na Rainbow Mining Burundi na Rainbow International Resources cyaye twoburana na Rainbow Mining Burundi parce que niyo yateza ku exploit tuvuze ngo hagarika ni Rainbow Mining Burundi hagaritswe c'est pas nuvuga aba actionnaire Rainbow International Resources na leta y'u Burundi boca batonda kwataka Rainbow Mining Burundi mugabe ivyo vyose bacisha kurogwa amazi nuko rutagira abajuriste nuko ministre de l'Économie atabajuriste ivyo bisaba amashuri angana iki ko muri droit gatutse nimubwire hari umuntu yize droit ivyo vyonanira